Haraheze imisi hibonekeza amasanganya mu bice vyinshi vy'igihugu atewe n'umuyaga nkuba uva ku vyuma bita transformateur mu rurimi rw'igifaransa, aho henshi biba biri hasi, rimwe rimwe ugasanga biri mu bibanza bicamwo abantu benshi nko mu mabarabara canke ku mashure. Albert Manigomba, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso, arasigura impamvu ivyo vyuma babishira hasi, ariko kandi akavuga ko hariho abagira ayo masanganya bibavuyeko. Kuyashira hasi birafise ico vyungura. Iyo ama transformateur ari hasi biragabanya urugero inkuba izikubita. Nico gituma bari barashize hasi. Majawo make zigiye hasi badaze kuca bahazitira hose. Hari ahantu ho barakoze amakosa tugo turayakosora. Kuko plus yaduza hejuru, plus uriko uragwiza ingaruka mbi zuko zishobora gukubitwa n'inkuba. Burya hariho n'abantu bafatwa kuri bagiye kutwonona. Byaragiye biribonekeza ahantu navuga ngaho aho ku Musaga, aho muri kabine bagiye umuntu yagiye kutwiba insinga dusanga yafatiwe. Muri iyo minsi rero tumaze iminsi tubona abantu biyadukije cyane uducira insinga ziri ku transformateur, aho niziri mu makabine usanga bahamenye nega nkuba so gufinatisha. Abo basuma ari gihe wonyene ubihanira ugasanga yafashwe. Uwo muyobozi abandanya avuga ko bariko barakora ivyo bashoboye kugira iyo ngorane ive mu nzira. Nico gituma twatanguye guharura ayo matransformateur ari hasi yose tuyashire hejuru. Mugabo sukuyamanika ku mapoto hari abahora bamanika kera, tunukubaka akantu tukashira hejuru amwe abana bashobora kuyakorako. Ishirahamwe Regideso rikaba rifise umugambi wo gusubiriza bimwe mu vyuma bitwara umuyaga nkuba nk'insinga n'ibindi bise rehabilitation de réseau mu ntumbero yo gukinga ayo masanganya.